nabonye sinafite imanarure ariko umuriro w'Imana uduza urukundo muri we yumva n'amahitamo asigaranye abwira Faxine ati twahora tuyaga ibindi ariko yewe umubwira ngo
Asezera mu bamashi benshi cyane, asezera tubamashi barakoze cyane. Barakoze cyane rwose. Murabibona ko uyu munsi birengeye kuba mariage, ahubwo ni festival kirizure. Kubera murabona ko hari impano nyinshi, hari abakinnyi b'amareresi, abaririmbyi n'impano zitandukanye. Murabona ko hariho n'izindi ziriko ziravuka uyu munsi nyene, tukiriko turabandanya. Rero nagira nsabe uyu muryango najemwo abashitsi mwese muri ngaha, n'umuryango ukijijwe, n'umuryango wemera Yesu Kristo, n'umuryango usoma ijambo ry'Imana. Ni naco gituma twagire dusabe umukozi w'Imana ngaha Prophet Modeste adufashe kwatuma ijambo kuri bino binyobwa, ndetse anahezagire n'ibikorwa byose bigiye kubandanya ngaha. Karibu cyane. Turagushimiye, turaguhimbaje, cyubahiro ikindi cyawe. Mwami Yesu, turagushima kuba buri muntu wese amaze gushikana ariko barazi amaraso yawe bitwike. Kugira dutangure uruhusha, muga imbere y'uko duhurusha abandi, nabonye babikora kenshi ariko nabonye atakibi kirimo. Nagire ndabasabe Norasque ucubahiro cyawe, umwami wa gatandatu ntare, umuhereze umunyweshe Fanny vaccine.
oya naho byanditse ngo muhe rimwe kandi arakwiriye rimwe n'igihumuhanza urakoze cyane hari inuma y'ububanza yavuze ati uguha vaccine reka ndagusabe utangure umworore yego wamuhaye rimwe ntare yafise ibikorwa byinshi aracakeneye kandi muri rya gatatu nta na kimwe hanyuma uzoburangije na kimwe yego kugira tugire uburinganire abo ni sawa urakoze reka rero sabe mugire ciyazi muhere kuri mwebwe hanyuma uhindukire kuri marene na pare hanyuma rero duheze tuduze hejuru duhere hariya tubabare ati murashobora kwihereza murashobora kuduza ego ego muhereze nagire ndabasabe ba mwana nabo murashobora guhaguruka namwe ngaha mugaha ikaze bari nibo bashitsi banyu namwe ego sawa murakoze cyane nubona rero bya biro abandi bavuze ati qui commence bien finish bien muca muvyumva murashobora gufata ivyicaro hanyuma tubandanye ba bantu bariko baraduhezagira muhezagiro n'utugwa nabi continue bashitsi bacu bashinga naye bapfasoni reka namwebwe bwaruka twakorani hano kuri uyu mugoroba w'uyu munsi ubwa mbere hoho imbere y'uko nyiri ico mvuze bagomba nshimira Imana yo mw'ijuru yaradufashije kweli aha Norasque yakubita imisitari yo mu buryo bw'umubiri atazi ko hari umubasha imisitari yo muri Bible sivyo Nora niho reka cengira ko ntanga impanuro vaccine Apotre Simo yarakwigishije ico Bible ivuga uburyo ukwiye kwitwara imbere y'umugabo nuko reka ndagusaba uhindukire urabe Norasque mu maso navuze ngo uhindukire uri umwamikazi murabe umwami wawe ntare wa gatandatu mubwire ngo kujya Imana ituma umukozi wayo ahantu kubabwira ubutumwa niko n'Imana yatumye Norasque kwa vaccine ati umwana wanje yarababajwe kenshi genda umwereke urukundo rw'iwanje ikibazo sasa Norasque yagize arabura abicisha kuko yavuga ati aca afata n'abandi bamubeshe gushika nawe naho yicara ahantu avuga ngo birakase umubwira ngo umuriro w'Imana uduza urukundo muri we yumva n'amahitamo asigaranye abwira vaccine ati twahora tuyaga ibindi ariko yewe
kubavuga si cyo kibazo n'abasitari twese twarabavuze ikibazo n'ababishyiramo inzigo Fanny, wewe ni wemera ko Imana yacu ari Imana restaurant ishumbusha imyaka y'ibyariwe n'inzira nzomubwira ngo nubaje kukubabaza ngo wirigwe mu marira nzomubwire ngo isi barafise ibyo baraba iyo hageze gucaka umugabo Norasque twigiye ijambo hamwe kandi urabona Fanny arumutsuye kandi arakwiye ntube wabaye nka babandi aho kuraba mu mutima bavuga ngo afite imbere ndakubwira umugore mwiza ava ku Mana biciye mu izina rya Yesu abantu bazosigara bakubaza ati frere byagenze gute ngo uronke umugore mwiza nka Fanny kandi akuba wewe sunajua siri nzobarabe ubabwire ngo ibyubahiro byanyu mwami ntare wa gatandatu ko tuzi ico Bible itegeka abagabo kandi tukaba tuzi neza ko Pastor Patrick yakwigishije neza nta kuntu nawe wohindukira ukaraba umwamikazi wawe Ravine bikore umurabe mu maso neza umubwire ngo ndaba mu maso sokero nyitegereze neza sindi muri babandi baheruka kuko amazi zanje nigeze mukiza tuzorinda dusaza tukibana ndetse tugikundana tugikirana tugisohokana tugisezana abakina mwese isi filime n'ibyanyabyo bose bavuga ngo nagatwiko k'abasitari bari hehe urakoze cyane DJ urakoze oya reka amashyi aje mu rutonde reka ndabasabe wanze mumera amashyi umumama w'ubwiza abikoze neza kandi kubera atabikoze neza nanjye mumpa ayo mashyi akantu rero Kristo. Haleluya. Hamba karimba rafi. Turanezerewe cyane kuri uno munsi Imana yatwaye ngo tunezererwe. Ntabwo Norasque ni ubukaryi bwawe avuye ku Mana kuko muri kumwe hanyuma bakiriko barabafata agafoto nsaba ab'umuryango munini wa filime mube muregera ngaha w'abakinyi ba filime muca muba muregera ngaha
uwo mubona amaso atukuye n'amarira y'umunezero ntabwo ari amaso. abavuka namwe ni muzika bigaragara ko bari neza. waje bari kumisa kuri aho rwego habaye hato ariko ntacyo tubasabe mutekane gato, tubasabe mutekane. Kuri mikoro witwa Magara n'amazi ya Sali batanzira umugisha le patriote. Muduha amashi twese abatsinda sinakira. Magaterano umubaserukira aratsinda turi bamwe batumye turi mu muryango munini nk'uyu amafilimi twagitura meza yigishije benshi cyane. Twaba twarose umuryango munini cyane urimo ba Fanny Ravine, ba Norasque n'abandi benshi cyane turikumva. Rero ku izina ryabo bose ubona turi n'iteka ntangere, turi n'umunezero udasanzwe, umunezero utagira izina, umunezero utagira ibara kuri bino bintu tubona umunsi. Ni ukuri personnellement ndi mu bantu nakunda kubwira Fanny Ravine na Norasque umwe wese ku giti ciwe, sinari nzi yuko azogera igihe bazotubwira serivise ngiyi. Umwe wese naramubwira ku giti ciwe ati nyabuna yaragasa mwumve ubasiribateri. Uno munsi rero barabikoze, baratwemeje yuko akabo twabateye bakundiye. Amede ari ngaga bacu, Amede siyari. Arazi jarashitse mubwira. Kubera yuko rero tumubona tubwira abasinyasite yuko burya hariho imigisha udashobora kuronka iyo uri umuseribateri. Niko bimeze. Ariko umaze kuba umumariye hariho byinshi ugiye kwibundira mwebwe nyine Fanny Ravine na Norasque. Rero ni ukuri turi benshi twaje kubatera intege tubereka yuko dushigikiye kino kintu, ariko nitwaje amaboko ari vide. Turafise impano zacu zishika nka zibiri twiyungunganyije. Turafise nosaba madame Sandrine yuko kugira ngaho, ariko imbere y'ibyo turafise conseil nka zibiri twashaka tubahe Fanny na Norasque. Madame Sandrine mucyubahiro cyawe rindira gatoya, mwebwe murabastar, murabasineaste muzwi mukunzwe.
transition byiza yaciyemo na rimwe ariko bizabe deside bafashe decision ingingo y'uko umubare w'umwana nukuri reka sawa y'amasenesi bagenzi baje kukomera amashi abakomera icyo bababwira rero ni uko tubahaye ikaze mu muryango w'abasigaye bubatse biyubashe ariko mumenye neza yuko mariage nicyo kintu cya mbere umuntu abona diplome ataragira iki atariga atarakora ikibazo ubona diplome utarakora ikibazo umugabo uze mu bibazo azoga igihe cyiza azoga igihe kibi reka mubwire niba ari ikintu cya mbere gituma ingo nyinshi Thank you.